Shirazimana ibihumbi camigirira neza bayo ivyiyumviro itugirira ivy'amahoro n'ivyo kudukiza inzira z'Imana ibihumbi icamigirira neza bayo ivyiyumviro itugirira ivy'amahoro n'ivyo kudukiza uye gucika intege ewe mwene data zo kwishura umeze gusenga ukwindigima kwishura Amen. umugororotsi naho yoba menshi uhoraho ayamukiza yose ahiriwe uwizigira uhoraho nawe akaba ivyizigiro vyiwe kuko yavuze natwoca mu muriro muzoduturira kuko yavuze natwoca mu mazi azoturengera ariko abiteza uhoraho bazokwama biyubura mu nkome zisha niyo boca mu mwonga w'igitutu c'urupfu ababera umuzigani we gucika intege ewe mwene data guma mu mwanya wawe izokwishura ukomeze gusenga no kwinginga guma mu mwanya wawe izokwishura we gucika intege ewe mwene data guma mu mwanya wawe izokwishura komeze gusenga no kwinginga wizo kwishura ahetagiye Amen, amen. Urakoze. Yesu ababuzagiye urugomero bakaririmbo. Na shukrani yote kwako Bwana, na kuimbia enzi za rohoni, viumbe vyote vinadai namo wewe ndio
Hallelujah. Yesu mwema. Hallelujah. Yesu mwema. Hallelujah. Yesu mwema. Yu mwema sana. Kumbe bino bihe byo guhimbaza Imana wenda nokomeza bagire cyane Murakoze cyane, murakoze cyane. Egome, umwe wese yumva akanya, aka kanya ni gwiwe, turashobora guhimbaza, dufise akanya keza ko kuba imbere y'Imana yacu. Imana yacu ivyagiye mu ijuru kandi iri kumwe natwe kuko itubona kandi izi ni ivyacu, izi ni imigambi yacu kandi iratandukanye natwe. Ivyiyumviro vyiwe si ivyacu, biri kure nk'uko izuba riri kure. Ego, rero karibu karibu, n'ubwo niba hari ufise abumva afise akandi karirimbo kamwe aba ariko duca tumviriza, hanyuma tuje kwijambo tuganire kuco Imana yadushize ku mutima kuri uno munsi. Nasema asante, nasema asante, sema asante, ewe Mungu. Asante, asante, nasema asante, ewe Mungu. Bwana Omega, wewe ni Alfa na Omega. Turavuze Urakoze, turavuze urakoze, ewe Bwana. Kama wewe, kama wewe, Mungu kama wewe.
Yo mwami Yesu Mana ugira neza ugaca bwira ugira neza wacu umuvyeyi mwiza Mana udukunda kandi utugirira neza umunsi ku munsi umwanya ku wundi turongeye kuza imbere yawe tugushima tuzanywe kuri uno mugoroba no gushima ubuntu bwawe gushima imbabazi zawe gushima urukundo rwawe gushima ingene utugejeje kuri uno munsi wo kwa gatanu indwi igiye kurangira warabanye natwe mu majana maza warabanye natwe mu bikorwa bitandukanye warabanye natwe mu ntambara izo twabonye n'izo tutabonye waratugiriye neza waratuneshereje tuje kugushima Mana tuje kugorobeza imbere yawe tuje kukubwira ngo turi ba bana bakiri imbere yawe ba bandi bakimenya rwa rukundo rwawe bwa bundi tutahura yuko kuba turiho uyu munsi Mana ari ubuntu ari imbabazi ari urukundo ari ubuntu watugiriye kuko mu mpande zine z'isi ni benshi bagiye ni benshi barabahambaye kuturusha ni benshi mwami Yesu Kristo Mana wabaturutushije wemeye uratwongerera umwanya wo kubaho umunsi ku munsi tubaho kugira ngo tugushime tugushire hejuru kubwe tumenye kandi umunsi ku munsi yuko ari ubuntu watugiriye kuba turiho nuko dufise umugambi nuko mwami suko hari icyo twakoze gihambaye ariko n'ubuntu bwawe umusiguzi yaravuze ngo n'ubuntu bugeretse ku bundi ubwo buntu bugeretse ku bundi nibwo dushimye kuri uno mugoroba ubwo buntu bugeretse ku bundi nibwo duhamagaye kuri uno mugoroba ubwo buntu bugeretse ku bundi Mana nibwo tuguhamagaye hano muri kano kanya tugiye kumva ijambo ryawe twamaze kuhenzagirwa muri louange et adoration ariko n'ubu naho urazi icyo wateguriye imitima yacu kuko mwami ngo tucicara tugikorana uba wamaze kumenya icyo umuntu wese akeneye icyo umutima umwe ukeneye haleluya nicyo gituma tuzanye umusabyi wawe wateguye kugira ngo avugishe atange ijambo ryawe wamurungikanye Mana ntaba ari we kandi ntaba ari we ariko aba ari wowe atravera umukozi wawe watoye kuri uno mugoroba kugira ngo wewe yasame nawe wivugire Mana imitima yacu iruhuke imitima yacu yongere ikumve imitima yacu yongere ihazwe nawe imitima yacu yongere ikubwire ngo turakwiteze Yesu turakwiteze Yesu ngwino duhezagire tuzuze mu wawe nta kindi cyo duhaza rero mwami turasabye kugira ngo mpwemu wawe yera abe ari waca mu musavyi wawe nawe wivugire atravers lui natwe imitima yacu ihazwe nawe kuri uno mugoroba turagushimiye ku byamaze kuba turagushimiye ku bigiye ku ijambo ryawe tugiye kumva dushima dushira imbere abashoboye kuza n'abatashoboye kuza nabo bari babigabiye bari babishaka bikabura ariko ubagirire neza kandi ubane nabo utugirire neza aho duhezagira mwami uduhezagirire hamwe urakoze ntuhabwe icyubahiro muri byose ni mu izina ryawe ryera Yesu dusenze twizeye amen 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 urakoze ego turabahaye ikaze rero bene data aha turi tuje kunezererwa umwami wacu Yesu Kristo igituma dukoraniye ngaha nuko dufise icizere c'uko uzobona Imana c'uko uzoja mw'ijuru abazoja mw'ijuru ni abana b'Imana ababaye abana b'Imana nabo nabamwakiriye abamwakiriye bose ngo yabahaye gucika abana b'Imana turahaye ikaze rero hano bene data badusanze ngaha turafise rero amajambo twigeze gutangura gusoma dusoma igitabo c'abafilipi nababwiye ko izi nyigisho nagenda zikura mu miga nagize hera mu makuru ya Bibiliya ari amakuru par correspondance ni ivyigwa vyinshi ariko tumaze gusoma ngira ngo muri ivyo ibitabo bibiri gusa
navyo birarenga 20. Ngo ubuzima bw'intsinzi turasoma mu gitabo c'Abafilipi, ibaruwa ryandikiwe ab'Ifilipi. Muri iryo baruwa umutwe uko bacise muri iryo shuri bavuze ati la vie victorieuse, ni ukuvuga ubuzima bw'intsinzi. Ico gisomwa canke iryo jambo rihamagarira bene data ni ukuba abantu badahindagurika, abantu constant. Nibaza mu gitondo nanamye numva cane ijambo perseverance ariryo ringumamwo, mugabo na constance en fait umuntu iyo ari constant ni ukuvuga ko ntabaheba, agumako kandi ntahinduka. Hariho abantu uno munsi baba bameze uko. Reka dufate ku vyerekeye ishusho y'ingene umuntu asa. Hariho abantu nk'ubu mwiganye ubabonye utobamenya kubera ko bahindutse. Hariho abandi ariko naho muba mwiganye mu mwaka wa mbere ukababona nk'ubu nka twebwe haheze imyaka 50 n'ingahe tuvuye mu mwaka wa mbere, ugasanga abo bantu ntibigeze bahinduka ku vyerekeye uko basa. Mugabo hariho rero iri jambo cane cane rikoreshwa ku myifato y'umuntu. Tuvuge nk'umuntu aciga mu y'indwi yahora anywa agafanta, n'ubu akaba akikanywa kubera ukwizera kwido yagumye ku kintu, kuko constance ijanye n'ikintu, ni nka decision, ni ico umuntu aba yafashe kw'ingingo. Yego. Hanyuma muri iri kete nyene ryandikiwe ab'Ifilipi hariko umuhamagaro w'uko hariho abantu batari barumvikanye, ariko hari umuhamagaro w'uko abo bantu basubiza hamwe. Mu kindi gice naho iri baruwa nyene iraduhamagarira kwamana akanyamuneza, kwamana ukwizera, patience, kuba abantu bihangana, kwamana kugirira indulgence no kwitaho abandi mu vy'ukuri. Hanyuma hariho no guhamagarira abantu gusenga no gushima, cane cane gushima Imana. Hanyuma kwamana umutima utanduye, umutima ukeye umeze neza. Reka tubanze dusome kugira ngo twumve aya majambo, tugende twumviriza buke buke, twitonde. Nanipfuje kubasomera mw'ibaruwa muri version nshasha ya Bibiliya y'ikirundi coroshe, niko bayise. Turagaruka kuri imwe twahora dukoresha muri 67 bishobotse, ariko ngo gukorana mu bumwe niko bagize umutwe w'iki gisomwa mu b'Ifilipi, ndavuga 4. None rero bene data, abo nkunda kandi nipfuza cane kubona, mwebwe munezero wanje n'igitsibo canje, muhagarare mushikamye mu Mwami Yesu, bakunzi banje. Ibi bintu birahuye nuko nanje ndiko ndababona, ndipfuza kubabona kandi muri abo nkunda. Niko n'uyu yavuze ati none rero bene data, abo nkunda. Muri ya yindi version havuga ngo abo nkunda inshuro 2, ariko aha naho havuga hamwe ngo abo nkunda, ahandi ngo bakunzi banje, nico kimwe. Hanyuma rero rirabandanya ngo ndinginze Ewodiya na Sintike ngo basubize hamwe mu Mwami, kandi ndakwinginze nawe dufatanije mu gikorwa ngo ufashe abo bagore, kuko babanye nanje cane mu gikorwa
co kubwira abandi ubutumwa bwiza, co kimwe na Keremendi n'abandi twakoranye. Abo amazina yabo yanditswe mu gitabo c'ubugingo. Amen. Aya majambo araryoshe. Ni ukuvuga ahantu abagore babiri bari barakoranye ibikorwa vy'Imana n'intumwa Pawulo, ariko baragera ahantu bo ntibumvikana. Ivyo abadamu bashobora gupfa bishobora kuba vyinshi, n'abagabo barapfa ibintu, ariko ibintu vy'abadamu hari aho usanga bitwengeje. Yavuze ngo umushatsi wanje ntumeze neza, canke je mfise inkuki, canke ibintu nka bene ivyo, uvyumvise ukumva, ariko ivyo bikabatandukanya. Pawulo rero yatumye ati genda mubinginge mubafashe kugira ngo basubire hamwe, basubize hamwe. Aravuga ati aba bantu twarakoranye ibikorwa mbere n'abandi na banaka na banaka, ati kandi kubera ivyo bikorwa amazina yabo yanditswe mu gitabo c'ubugingo. Amazina yabo yanditswe mu gitabo c'ubugingo. Ndanezerwa numvise aya majambo. Biriya twakoze dukorera Imana ntawe yabifuse, biranditswe mu gitabo c'ubugingo, biranditswe. Dusome tubandanye, aha twari tugeze ku murongo wa gatatu, ku karongo ka gatatu. Karongo ka kane, mwame munezerewe mu mwami. Ndabisubiyemwo ubugira kabiri, nimunezerwe. Ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose, kuko umwami wacu ari hafi. Ego, aha ngira ngo nohava ntera jaruzi abantu, kubera ko kandi nta n'uwo novuga muri mwebwe adafise akanyamuneza, kuko mwese ndabazi mwamana akanyamuneza. Mbega nari ngiye kuvuga ego Chantal, tuvuge nk'akarorero ka Chantal, yamana akanyamuneza, yamana ibitwenge. Hari naho umuntu yibaza ati mbe yabikuye wewe. Hari uyu Patience nuko mutaramubona, nawe nuko Karindi twaramubonye nawe nyene nuko, ika mwese ahaye nabonye ko mwamana akanyamuneza, kandi muze mukagumane, kuko ni impano y'Imana, kandi n'ijambo ry'Imana rirabitubwira ngo mwamane akanyamuneza, mwame munezerewe mu mwami. Hariho abantu reka ntange akarorero kubo twazananye, dushitse ngaha baduhaye amayero, yari akiri ama Deutsche Mark, baduhaye amayero canke ama Deutsche Mark, baranezerwa ugasanga barakayangana, ariko ntibari banezerewe mu mwami, bari banezerewe mu ma Deutsche Mark n'amayero. Mwame munezerewe ariko mu mwami, kuko ibindi bishobora kuba bigoye, ayo ma Deutsche Mark, ayo mayero ntaba ariyobonetse, ariko umwami wacu we ntanahaja, yamana natwe. Mwame rero munezerewe mu mwami. Ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose, kuko umwami wacu ari hafi. Hariho abantu bagira ubugwaneza kubera ko ico ciyumviro bagifise, ku mwami wacu ari hafi. Si ukuvuga ngo azosange meze uku, niko bameze n'iyomero yabo, bakama bafise ubugwaneza. Hari umuntu tubana ngaha, batujana tugashika nkahaja, hariho abantu bakubuza uriko urihuta, uri mu maspeed, ngo ntaco womfashisha, ngo banza urindire. Ubwo bugwaneza nagiye gusanga ni ingabirano y'Imana. Wewe aragize ico ciyumviro co kugira ngo nyene aryohe, afashe canke agirire uneza uyo muntu. Ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose.
Mm. Urumva ngaha mu yindi mvugo ntimukabe bamutanga utwinyo. Mm. Kuko hari abantu bama banezerewe ariko hageze nk'ibihe em, Imana yonezerwa kwerekana ko abantu bose bamenya ko afise ubuntu bugwaneza bikanga. Ariko kandi munezererwe nuko umwami wacu ari hafi. Jewe sinzi yuko mwitegereza kandi noneho n'ubwenge murabufise kandi murabona neza, murabo muri ibihe moderne twitegereje ibintu biriko biraba tukibaza, hamwe ibi bintu bibandanije gutyo bizogenda gute? Ubu hari ibintu biteye ubwoba, biteye isoni, bibabaje, biguma biguma biba bibi uko umunsi ugenda. Ariko kandi twe tuzi neza yuko ibi hariho hariho umukiza wacu azoza kubihagarika, azoza kubidukuramwo. Hariho ikindi kintu ubu mwene data yanditse ati ntimukiganyire no ku kintu na kimwe, ariko ibyo mukeneye byose mubimenyesha Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Ntimukiganyire ku kintu na kimwe, ariko ibyo mukeneye byose mubimenyesha Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Aha, emwe nanje sinari kumwe namwe, ariko mu kugira ngo nzino iminsi yose naho ntari mu nzira, novuga ntari mpagaze mu nzira yitwa Bakizwa na Rimana, umufasha nkabona ndashitse hariya, umufasha nkabona ndashitse hariya, yo Mana uzoba utabaza, ubukozi uzoba ugize neza, amen. Mana fasha. Ndibaza yuko nka mwebwe mwavutse muzi n'ingene batondeka canke mwumva ingene batondeka amasengesho neza. Ndibaza ko muri mwebwe hariho abasenze nyene n'amava agakoboka. Hari uwo tubwira inkuru yavyo gatoyi? Kugira dushike aho turi. Si twebwe gusa, hariho ngaha umwe muri mwebwe yagiye mu bihugu bikomeye kandi bibamwo ibintu bikomeye, Imana iramukurayo kubw'amasengesho atabona ingene avayo. Azobitubwira ikindi gihe. None rero Imana irakora ibitangaza. Reka dusimbire muri Yesaya, dusimbe gatoyi muri Yesaya, tuje tugarukira ngaha muri Filipi 4, Yesaya 43. Hari uwibuka ico Imana yatuvuze ko twebwe? Yesaya 43 akarongo ka 2, ngo niwaca mu mazi menshi nzoba ndi kumwe nawe, niwaca mu nzuzi ntizizokurengera, niwaca mu muriro ntuzosha, imbeya ntizizogutongora. Iyi ni muri ya traduction ndababwira, ariko imwe tumenyereye ya kera yacu ivuga uku ngo niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe, no mu nzuzi ntizizokurengera, niwaca mu muriro ntuzosha, kandi n'urubeya ntiruzokubabura. Kuko jewe ndi Uhoraho Imana yawe, uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Amen. Haleluya. Imana rero yaduhaye isezerano, ni rwacu. Turashobora no kuyibaza tuti Imana, wewe ntiwavuze yuko ninaca
mu mazi atazondengera ninaca mu muriro ntazosha. Ego, reka tugaruke rero ku Bafilipi, ku Bifilipi 4 niho twari twibereye, tubandanye aya majambo turiko turasangira. Twari tugeze kuri 4, kuri 5 na 6. Ego, ntihahandi ngo ntimugire ico mwiganyira, ariko muri vyose mugomba bimenyesha Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Hariho ibintu twama twicarana bituzuye, umuntu akicara akaba ikigikwiye mugabo kavuga ati none iki ntikirakwira, cereka Imana. Ibintu vyose Imana niyo ikwiye kuvyerekwa, maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Ibisigaye bene data, ivy'ukuri vyose, ivyo kubahwa vyose, ibigororotse vyose, ibitanduye vyose, ivy'igikundiro vyose, ibishimwa vyose, ni haba hariho ingeso nziza, ni haba hariho gushimwa, aba ari vyo mwiyumvira. Ivyo mwize, ivyo mwakiriye, ivyo mwumvise, ivyo mwambonanye, aba ari vyo mukora, niho Imana nyene amahoro izobana namwe. Reka tugarukire ngaha kuri uno munsi, ariko ndabasubiriremwo ngo ibisigaye bene data, ivy'ukuri vyose, ivyo kubahwa vyose, ibigororotse vyose, ibitanduye vyose, ivy'igikundiro vyose, ibishimwa vyose, ni haba hariho ingeso nziza, ni haba hariho gushimwa, aba ari vyo mwiyumvira. Ivyo mwize, ivyo mwakiriye, ivyo mwumvise, ivyo mwambonanye, aba ari vyo mukora, niho Imana nyene amahoro izobana namwe. Haleluya. Imana rero iradukunze kuko ishimye kutuganirira aya majambo ngo tuyibuke, kubera ko turi abakunzi b'Imana. Uyu Pawulo yandika avuga ati none rero bene data bo nkunda mporanira igishika, muri umunezero wanje n'igitsibo nambaye, muhagarare mushikamye, mutyo muri mu mwami wacu abo nkunda. Nta gituma ko Pawulo atari gukunda intumwa canke abahora asangiza ijambo ry'Imana, kuko nibo asengera, nibo asengera prioriterema. Sinzi ahantu handitse ijambo ngo intama muziteho nk'abazozibazwa. Yego, kuko turaragiye. Iyo uragiye sinzi ko hari muri mwebwe abaragiye inyana canke ibindi bitungwa, ukazijana mu mwongo, ukazibogekera, ukaziha turya twatsi turyoshe, wumva unezerewe, kandi uramenya yuko ico gikorwa uriko urakora ni igikorwa ciza c'iteka, kuko n'ivyo bitungwa mbere birakugirira icizere. Ariko wewe niwe uba uri shebuja, wewe uba washinzwe gusa kuragira. Nico twashinzwe rero, kuragira ubwoko bw'Imana. Kandi namwe murahamagariwe muri ahantu tubogekewe, ahantu turagiwe, ngo karibu rero muze namwe muzane n'abandi baze nabo baryeko. Aha turiko turagenda, tugendera mu cizere, icizere yuko tutazoguma aha, icizere c'uko tuzobona ubugingo budashira. Ntabwo tuzobona tutabwizeye. Yego, kandi twahamagariwe guhamagarira n'abandi kugira ngo ubutumwa bwiza tubushikirize n'abandi. Mwami Yesu rero abahezagire.
uhoraho mana yacu turagushimiye, turagushimiye kuri uru rukundo utugaragarije muri kano kanya. Ubu mwene data yavuze ati abo nkunda, ntawe yari gukura urundi rukundo atari iwawe. Turagusavye mana ngo urwo rukundo wari warasesekaje mu mutima wa Pawulo aba ari gusesekaza mu mitima yacu, aba ari gusesekaza muri umwe umwe, kandi uduhe guharanira no kwipfuza gukora ibibereye imbere yawe no kuguma mu mwami. Turazi kandi turumvise yuko uri mu kuza, uzoza gutora abawe, none twarakwizeye nico twiteze mana. Turaje imbere yawe mana, hari aho bitunanira, bikatunanira kugororoka, bikatunanira no gusubiza hamwe nk'uko aba bashiki bacu Evodiya na Sintike batashobora kumvikana, ariko ngo bari barakoze ibikorwa, kandi ivyo bikorwa bari barakoze vyanditse mu gitabo c'ubugingo. Turasavye mana ngo ibikorwa vyiza twakoze mu izina ryawe vyandikwe mu gitabo c'ubugingo, kandi tuze tubihemberwe, tuze tubironkere impera mana. Turaje imbere yawe mana ngo dufate akaboko tugendere mu nzira, tugendane nawe ibihe byose, uzoba ukoze. Turaje mana turiko turakwereka mana yo mw'ijuru, bene data batashoboye gushika ngaha, uhoraho mana ngo ubahezagire, bagiriye neza, ubahe kwama banezerewe mu mwami. Egome uzoba ukoze mana. Turaje imbere yawe mana turiko turakwereka abafise ibintu bituzuye aha canke hariya, ngo ubahe kunezerwa mu mwami, kuko vyose ni wewe uzobibaha, kuko vyose urabishoboye. Turaje imbere yawe mwami, mwene data yasenze arasengera igihugu cacu, aravuga ati hariho abantu barushe muri kano kanya kubera ibintu biriko biraba mu gihugu. Twabibonye abantu bapoteje canke batakaje ibintu vyabo vyinshi, abantu benshi bari bashengereye. Mana yo mw'ijuru, turaje imbere yawe turakwinginze ngo urandure umutima w'ugwiri, umutima utuma birya vyago bishika. Ndagusavye mana yo mw'ijuru ngo uhe umwe wese umutima wo guhanga amaso wewe no kwizera wewe. Turasabiye mana n'ababijejwe mana ngo wewe ubahe inzira n'uburyo bwo kugira ngo mana yo mw'ijuru ivyo bintu babitunganye. Mana igihugu kigubwe neza, abanyagihugu bagubwe neza. Mana yo mw'ijuru muri bari abantu turabona harimwo abakristo. Turasavye mana yo mw'ijuru ngo ukwizera kwabo ushibamire imitima yabo, ukwizera kwabo ntiguhungabane, ahubwo baze babone ikiganza cawe. Turagushima kuko udukunda kandi ukatwumva. Turasabiye amahoro igihugu cacu, turasabiye amahoro akarere kacu. Uhoraho mana ugendere Burundi, ugendere u Rwanda, ugendere Kongo, ugendere Tanzania n'Ubuganda, ugendere ibihugu vyose mana biri muri kariya karere, na cane cane akarere ka Afrika. Turakweretse ibihugu mana biri mu muruho w'intambara zinyuranye. Turakwinginze mana uhagararire Afrika. Mana yo mw'ijuru uzoba ukoze. Natwe turi ngaha twaje nk'inyambukira, mana yo mw'ijuru turagusavye ngo uturangire inzira y'ukugororoka. Mana abaje batakuzi bakumenye, abaje bakuzi bakugumye, uzoba ukoze. Turasavye kandi dusavye muri make ngo ivyinshi ubiduhere ubuntu. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusavye twizeye, amen. Reka rero dushime Imana mu masengesho, twongere tubahe amatangazo mu kanya. Uhoraho mana yacu turagushimiye kuko uri Imana nzima, Imana yaturemye, Imana izi iva hasi n'icara ryacu. Turagushimiye kuko udukunda, turagushimiye kuko uno munsi wadukoranirije hamwe kugira ngo utuganirize, utubwire
aya majambo meza atubwira kwama tunezerewe mu mwami, ibituma wabidusobanuriye kwama tunezerewe mu mwami. Muri Matayo aratubwira ngo nitwame twitwararitse iby'ubwami bw'ijuru. Turi ngaha kuko twifuza kuzobona ijuru, turi ngaha kuko twifuza kuguhimbaza no kukugaragariza yuko koko turi abawe, twebwe ntacyo twokwishoboza tudashobojwe nawe. Uhoraho Mana yo mu ijuru, turaje kukwereka imyitwarariko yacu. Uhoraho wowe aba ari wowe ushiramwo ukuboko, hariya twe tutahambye, hariya twe tudashobora, aba ari wowe uhatubera. Mana, umwanditsi wa Zaburi yaranditse ati, raba mwami ko mpagaze neza, umpagarike neza. None natwe turaje kubisaba ngo urabe ko duhagaze neza, uduhagarike neza, uturinde amageragezwa. Mana yo mu ijuru, uduhe kwamiza agatima kuri wewe, kuko nta handi hoba icizere ciza, nta handi hoduha ubugingo budashira atari iwawe. Ndagushima Mana, kuko wadukundiye kuri uyu munsi kugira ngo tube turi ngaha. Rya jambo rivuga ngo urabe yuko hariho inzira y'ibibi yoba iri muri jewe, undongorere mu nzira y'ibihe bidashira. Ico nico nifurije umwe wese mu bari ngaha, umwe wese umurongorere mu nzira y'ibihe bidashira. Uzoba ukoze Mana. None rero je imbere yawe nakweretse Uburundi, ndakweretse n'abavyeyi bari mu gihugu, abavukanyi bari mu gihugu, n'abagiye mu yandi mahanga. Twebwe twarashitse ngaha, ariko hari abandi bashitse bitwa ngo ntibashitse, ariko bari mu masi atandukanye, mu bihugu bitandukanye, kandi aho bitaboroheye. Turakwinginze Mana ngo ubagirire neza muri ivyo bihugu barimwo, uzubarinde guheba Imana, uzubahe kubana nawe, uzubahe kugumana icizere. Mana, ndaje imbere yawe, hari abagiye bumvikana, bashitse imbere ntibumvikana. Turasavye Mana ngo ubahe amahoro kugira ngo bumvikane, bavuge ururimi rumwe. Mana, basenga Imana imwe nk'uko bayisenga kera, bamenye yuko ari wewe utanga Mana ubugingo, kandi ari wewe ufise impera y'abakwizeye. None rero turabigusavye, dusavye ngo aya majambo dusomye mu Bafilipi 4 amere muri twebwe, maze twamane akanyamuneza mu mwami, twame tunezerewe mu mwami. Mwami Yesu, urakoze, turabigushimiye. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusavye twizeye, amen.